Jambo neza abakunzi bo kukayi murakomeye murameze neza ni wa mugenzi wanyu ni wa mukunzi wanyu Anaise SexyLove muri kumwe uno munsi kukayi turi vendredi none mwibaza muti uno munsi tugire tuganire kuki asha uno munsi birashushe harahiye abana banyu mubavugisha uruhe rurimi iyo bari muhira mwamubavugisha ikirundi canke mubagobiza muri vya bifaransa n'icongereza ba mami ba papi ko tuzi ari amageneration y'ubu atesa ashushe babavugisha uruhe rurimi uno munsi nivyo tugire tuganire ujya mwana yiga ku ishure ritesa akava ku ishure yashika muhira akatawandanya icongereza n'igifaransa none mumva ari vyiza ntimumva neza yuko ururimi rwacu rwiza rw'ikirundi ruriko ruranyika kuko murabona neza na jewe hari igihe binanira vraiment sinzi ngene biba vyagenze ariko rero abatumire bacu buno munsi baraza kubabwira ingene bahimiriza canke bavugisha aho baherereye abana babo hama bongere babahanure bababwire ico mwokora kugira ngo bishobore guhinduka abana bacu ejo bazobe bavuga ikirundi nibava mu Burundi ngo bagende hirya no hino mugumane nanje ndagarutse turi kumwe nabo a tout de suite bakunzi bo kukayi twagarutse muri studio za Pam Channel TV murabona yuko ntari jenyene babatumire nako ndababwira baje bari hambavu zanje tubareke rero bidondore hama tubandanye na kakadeba namye ndababwira duhere ladies first ndibatse madame merci nitwa nizigiye Reine Gladys nkaba ndumudamu ndubatse umwana umwe mu buzima bwo gukora nikorera utwanje okay ego murakoze hama hariho n'umushinga naye hano amahoro cyane bakunzi ba Pam Channel TV amazina yanje nitwa Musore Jean Pierre nkaba ndumushinga ntahe umupapa ndubatse nkaba mfise umudamu umwe n'abana babiri hama mu buzima bwa misi yose naje ubwani ba Reine nikorera twanje okay murakoze cyane donc uno munsi deba ino munsi ni mwese muratubwiye yuko muri abavyeyi kandi mufise abana mugabo rero turiko turibaza la nouvelle génération d'aujourd'hui abana benshi turabona yuko indimi nyinshi usanga baguma bavuga ari gifaransa n'icongereza donc akabazo kanje ka mbere kari kuri monsieur Musore abana banyu iyo bavuye ku ishuri muhira bavuga uruhe rurimi murakoze cyane kwico kibazo kiragoye gato kuko ndavye umwana wanje aho yiga umwanya munini abari mu gifaransa n'abana bakinana ku ishure canke mu quartier benshi baba biga muri ama systeme y'igifaransa rero usanga umwanya munini aba ariko aravuga igifaransa ngabo twebwe nk'abarundi dukunda igihugu cacu dushaka ko akaranga k'abarundi kaguma mu muryango turagerageza ko dushoboye na mama wabo tukaza turabavugisha ikirundi kugira ngo nabone bakimenye okay muganga uco bibaza ati okay mwe muragerageza kukibavugisha mugabo bakaca babishura mu kirundi tugarutse kuri madame Reine urumva umwana wanyu aratari muto ati ntaratangura kuja ku ishuri ariko depuis le bas âge muriko mumuvugisha uruhe rurimi nibaza ko ndacanga hanini ndavuga ikirundi ariko iyo ndiko ndamusamaza gato mu madesanime ndaja mu gifaransa no mu congereza ariko bireka kuba umwanya munini mu kuganira tuvuga ikirundi ego mu kuganira tuvuga ikirundi kuko wo kuba ari muto vyava bimwambuya kubera ibirimi bibaye byinshi aracari mutoyi ego en fait turiko turakura
twese twarize ibifaransa icongereza muhira wasanga turiko turavuga ikirundi kubera abavyeyi bacu bari mu kirundi abavyeyi notre génération abavyeyi uzosanga ashivyo by'ifaransa kugira ati ahubwo nakurungitse kwishura kugira wige garukumbwira ko gafaransa kugira numve yuko amashuri ndiko ndakurihira ariyo mwebwe aviyanyu mubona donc abandi uko bariko barabikora kumva c'est vrai bari mu mashuri c'est vrai bategerezwa kwiga donc muri système francophone cyangwa muri système anglophone ariko rero ntimubona umengo ikirundi kiriko kiragenda sur cette génération aba bana bakiri bato bariko barakura mubibona gute en fait nibaza ko indimi kuzimenya ntivyari bibi ariko ni kubera ca dusanga duhaye ikibanza kinini izo zindi dusanga duhaye ikibanza kinini izo zindi nk'ubu ari umwana mutoyi nk'uwanje par exemple utangwe kumwereka amadesanime akiri muto nk'uko akayakuramwo and aragiye muri précole aciye yumva igifaransa na ca congereza nivyo uwomenga nivyo vyiwe uwo mwanya munini rero uciye uwumuha kuri izo zindi ndimi nibaza ko byoca bigorana gose en fait ari identifier kubera nivyo aba yiriwemwo muri abona muri televiziyo hanyuma yashika kwishura kumva ni gwa rurimi nyene ahora yumva muri televiziyo umva aca yiidentifier ugasanga ca kirundi kiriko kiragenda hama kandi usanga bibaye ni bibazo byo kuganira nawe wowe wibaza ngo wamumenyesheje ikirundi ariko wowe yaritoreye ikimworohera ku mwana wese arafise ukuntu ikimworohera uko ari karakura ugasanga wowe ikimworohera n'igifaransa wowe ari karakura muri 2 ans 3 ans uri kuramubwira genzanira igikombe canke wowe akagitora kuko kimubwiye mu kirundi wowe ashaka kukubwira agira gutya atuma urutoki ukamubwira iki ntakize mbe none ndamujya mu gifaransa ndamujya mu kirundi umva rero usanga umwana uriko uramwononera uramuperturbe qu'est-ce que vous en pensez mugabo je nibaza ko ahanini ingorane ya mbere ihagaze ubwa mbere na mbere kwitwa abavyeyi deja urabona nko tuko turaganira ntitushobora kuvuga amajambo arenga 5 tutacishemwo igifaransa twebwe ubwacu biratugora kuvuga ico kirundi ca nyacu kirundi c'ukuri bisigaye bitugora amajambo amwamwe tutakimenya kuyavuga mu kirundi tugasanga tuko tukoresha ca gifaransa canke ca congereza ugasanga n'abana ubwabo bariko baratakara twobanza tukiga tukamenya mbega nikiye kibanza dukwiye guha ikirundi mu miryango yacu mu bana bacu mu rugo rwacu no mu buzima bwacu kuko kimwe mu biranga igihugu canke akaranga k'igihugu n'ururimi rero iyo urwo rurimi tutako turaha ikibanza kibereye akaranga kabako karatakara tubanze twe nk'abavyeyi twihereko ubu twa tumenyereye sinzi ko ari kizungu cyatwinjiranye twa tumenyereye mu manza kabona ba papa bacu aravuga ijambo ryose presque mu gifaransa ukimva none nimba mutama wewe byamunaniye kuvuga ijambo ryose hama jewe ndikunda ndamukurikira mu makanda nkaba naje ntashobora kuvuga ijambo ryose cyangwa amajambo 3 yose mu kirundi umwana wanje wewe akaroro ndiko namwereka naka kandi urumva tugarutse kuri abavyeyi bacu deja abavyeyi bacu ntibashobora ubu kuvuga ijambo ryose mu kirundi urumva wa mwana niyagenda kuri papi na mami bazomuvugisha mu gifaransa hanyuma urumva ntagira banyokuru bacu bazomuganirira ngo bamubwire ikirundi donc ivyo biriko biba muri une génération iringa hano
aho ntituvuze abari hanze kuko urumva bobo abari hanze bobo entourage yabo yose ibivuga ibirimi bitandukanye none uwo muvyeyi wewe ariko ararerera umwana hirya y'igihugu ariko uwo mwana akaba ari wa wundi niyaza mu Burundi atazoshobora gukomunika n'abandi bakuzina biwe uwo nawe mubona mwomuha solution yako kuko urumva bo ngaha muriko murabaha solution yuko twihereko d'abord twihereko kwanza bo urumva ko nanje biriko birananira kuvuga twihereko kwanza tubanze tumenye ururimi twebwe nyene rw'ikirundi imbere yuko dushaka ko abana bacu donc turubigisha ngo barumenye none uwo muvyeyi nawe ari hariya gasha imbere ko tuvuga ku bavyeyi bari mu mahanga barereye abana mu mahanga twashaka kubanza gusaba imbabazi abadukurikira kuri Pam Channel TV tuko turavuga abana nkuko yabivuze tuko tuvuga cyane abana bo mu gisagara abana bafise abavyeyi baciye mu ishure nabo bakaba bariko bararera abana mu mashure twita ko ateye imbere amashuri yigisha muri aya masysteme nyene tuko turavuga y'igifaransa y'icongereza n'izindi ndimi ntitwashatse kuvuga abana ba ruguru kwa basogokuru bacu kuri bo nta ngorane rimwe y'ikirundi kihari ariko kuri twebwe tuko turarera abana ngaha mu gisagara muri aya mashure bigisha izo ndimi niho cane tugomba guhagarara rero nishuye kuri ico kibazo mutubajije hari abo tuza turaganira inshuti y'abagenzi bari hanze bamwe baratubwira ko bagerageza bakavugisha ikirundi abana babo kandi ugasanga muhira barashizeho ni nk'itegeko yo kuvuga ikirundi gusa nkuko ino nibaza ko ari ikintu cyo gukosora cane gose hari amashuri amwe usanga babuza abana kuvuga ikirundi bakabwira ati muri récréation muze muravuga ifaransa ugasanga hari n'abana baha ibihano kubera bavuze ikirundi muri récréation utwami twe baraduha utwami ku ishuri ati umva ukavuga ikirundi ucumuha kami uwo munsi uhera ariwe agafise nukuvuga yuko ariwe yavuze ikirundi cyane urumva ko hariyo ibihano bihabwa murumva ko iyo ari ingorane ikomeye cyane kuko umwana akura yumva ko kuvuga ikirundi ari bibi kandi n'umwanya amara ku ishuri n'umwanya munini amasaha 6 amasaha 7 akaguma ari muri za ndimi nyene yashika muhira agashikira kuri ya madesanime mwatubabarira kwivuga mu kirundi biratugora ya madesanime ya matelevizion ni za ndimi nyene natwe rw'abavyeyi ugasanga rimwe tuko tubavugisha za ndimi nyene nukuri ugasanga ururimi rw'ikirundi nta kibanza kinini rwagiye rwanyitse ku buryo n'umuntu ashobora no kugira n'ubwoba mu myaka iri imbere imyaka 10-20 iri imbere ku buryo tuzo kwisanga rwa rurimi kavukire atarugihari ivyo nico rero dushaka gukosora tumva ni gute ni giki twokora kugira ngo bikunde jewe uko niyumvira nibaza ko twogerageza abavyeyi tukabishiramo inguvu tukabaganiriza ikirundi kenshi gashoboka hama kandi nibaza ko kuri abo bandi bari hanze y'igihugu sindi ingene twoshobora kuronka nk'abantu bandika ibitabo mu kirundi bakavyandika canke nayo madesanime twumva tuyabereka ari mu kirundi par exemple narabonye ko kuri televiziyo y'u Rwanda barafise amadesanime ari mu Rwanda y'ikinyarwanda avuga ikinyarwanda kandi aho naravye aho ndi mperereye mu bana barazikunda cane samedi 9h kanal nibo baja kwatsa kugira bumvirize ibintu bumva mugabo ukaje usanga ntibisa mva ikinyarwanda n'ikirundi ntibisa vraiment mugabo nkiyumva fare ko natwe turonka abo bantu babigira kandi bica bifasha abana. Okay, donc urumva rero ahanini bantu muri ko murategura mukreya amafilme amareresi
muyategure mu kirundi kugira abana bashobore kubona réellement, donc bashobore no kumviriza bareke umva ca gifaransa naho bakibonera ku ishuri bacumvira ku ishuri ca congereza aho bari hose kuko urumva ivyo tuzobikenera, donc biguma bikenerwa mugabo ca kirundi ibitabo bihari mu kirundi abana tubibasomeshe ego kubavugisha ni kimwe muga tubibasomeshe nkuko nako ndavuga deba nagize kuri Instagram la fois passée ingwe ikibazo ni kimwe, eske ni tigre ni lion? Ni benshi ngaha anye ushobora gusanga atavyo bazi, donc duhere kuri twebwe nyene, mpere kuri jewe nyene nzovuge ikiganiro cyose mvuze mu kirundi. Ikindi novuga ati eske twebwe nyene umva amadeba deja tugira twebwe nyene ntibikunda ikirundi, none bwa kino kera twakina, kera ndibuka ko twakina tukira abana tukakina mu kirundi, urumva tukiga guteka twabyumva. Eske abana bubu baracabigira? Sinibaza kuko natwebwe twari dufise abantu hafi, niyo bari umutanti nabiwanyu nimbarinde usanga bari kubatubwira imigani ku kagoroba tutaraja kungubuye amasaha nyene y'abana, ariko ubu sinibaza ko Samandara abana bubu baramuzi. Oya ntibamuzi. Abana baba baramuzi gamusore Samandara. Oya ntabazi nibaza ko bivana n'amashure bigako. Eske babantu duhora duhura mwibarabara bafise udutabo twanditse ko Samandari nitwoza turatubagurira tukadushira ku ishuri? Novuga gute mu ma rencontre y'abavyeyi mugira mu mashuri ego nivyo na mashuri twovuga ati ari international na mashuri nyene usanga afise izindi agrément, mugabo kanshi igihugu tuba turimwo nico kizana, novuga kizana en plus, kizana ikintu kimwe. Eske niho bahaga club kabana kugira ngo nabo bana bataraba barundi baba hano bamenye basi ngene bavuga bonjour, bamenye ngene bavuga bagira ijambo mwaramutse, urumva bamenye ngene bavuga mwiriwe, bamenye ngene bavuga ijoro ryiza mu kirundi, kuko uzosanga wa mwana wawe yigana n'undi mwana avuye mu kindi gihugu namwigishe yuko ari mu Burundi kandi nawe azi ikindi kirimi. Eske mubona izo club zitoba mu mashuri? Qu'est-ce que bon muvyibaza kwiki? Jenny baza ko ku mashuri vyoba vyiza kubera ko ubiravye umwana amaranye umwanya munini ku mashuri. Ku ishuri rero vyari bikwiye ko ntiwo kumva vraiment umwana avuze ikirundi ngo akubitwe. Niwe Burundi bw'ejo, none niyaba ariko akubitirwa karanga novuga ni indangamuntu yiwe kuvuga ikirundi nico mu bisanzwe yarategerezwa. Gukubitwa nivyo ni amategeko y'ishuri, ariko sinibaza ko vyari bikwiriye, ahubwo gusa ugiha umwanya kandi no kumenya izo zindi ntivyari bibi, niterambere kugira ngo umwana cankwe ageze kurondera ubuzi kuja kwiga hanze bitamugora. Ego bitamugora, rero numva umenga ayo maklub yoba vyiza abayeho, cyoba vyiza no muhira tukabagurira twadutaho twa Samandari. Musore aka eske izo club ubona ku ishuri y'ujya mwana wawe zibayeho hari kibico haba? Nta kibi na kimwe co haba, habaye iyo migwi yo kwigisha urwo rurimi rwacu rwiza rw'ikirundi. Twadukwiye gufatira no ku karorero k'ibindi bihugu. Hari ibihugu abana biwacu tuvukana bagiye kwiga mu mahanga babatagika kubanza kwiga ururimi rw'aho hantu, bakabaha nk'umwaka wose ari kwiga ururimi rw'aho hantu. Ari nk'ugiye mu Bushinwa aramutika ati wige umwaka wose, ufata umwaka wose wiga ikidage canke igishinwa. Natwebwe nashaka gutera kamo leta yacu ubwa mbere na mbere ko bohimiriza bikaba nimba bishoboka bikaba nk'itegeko yuko amashuri yose ari ngahaye mu Burundi ndetse nayo oye yegukira twovuga ibindi bihugu bagasaba yuko habaho ni mu buri nk'isaha imwe canke amasaha abiri mu ndwi y'ikirundi
ku buryo n'aya ma école française canke école belge na hehe kubera ari mu Burundi naho yigamwo abana bamwe b'abazungu nabone bakagira uko bize ku gihugu c'u Burundi bakavuga ati twarahaciye kiriya gihugu bavuga gutya mwaramutse bavuga gutya umva ukabona hari akavideo kamwe kahaca kumupatiri yaramaze imyaka ataza mu Burundi mugabo yarakicibuka ingene bavuga ikirundi ati je narabaye mu Burundi urumva akibuka yuko hari igihugu yaciyemo kuko benshi usanga abavyeyi bari novuga ati bariko barahaca bakamara imyaka baba ngaha mu Burundi bakaja mu kindi gihugu bagasigarana basikino cyane gose je murandyoherwa yo ndiko ndabona nk'utu video nk'abazungu bariko baravuga ikirundi kumva umuzungu akavuga Burundi bwacu natwebwe rero twari dukwiye kuruha ikibanza kinini nako ndavuga ku bijanye no mu mashure bakagiha ikibanza gikwiriye kujya hariho ivyigwa baha amanota menshi n'ikirundi bakagisha ku manota menshi kugira ngo bakimenye wari kuravuga ngo Burundi bwacu ico nico kibazo ntibakiririmba Burundi bwacu kuri ntuzeye ngira nta mwanya bafise mugabo basi mwishuri indani baririmbe Burundi bwacu twe nk'abavyeyi turakwiye gutahura yuko nkuko twame turabivuga ururimi rwacu rwiza rw'ikirundi twe kuruha ikibanza gikomeye kuko tutaruhaye ikibanza tumenye uburemere bwacu bizotugora yuko n'abana bacu bavuze ngo Burundi bwejo twe turi Burundi bw'uno munsi na Burundi bwejo na Burundi bwejo rero tubuhe ikibanza ururimi rwacu rw'ikirundi turuhe ikibanza kinini muri twebwe bizodufasha nuko n'abana bacu tubahimiriza kumenya ubwo rurimi kubijanye no gusoma ibitabo samandari inarunyonga n'abandi hari umugenzo wo gukunda gusoma muri no myaka muri no misi usa n'uriko uratituka nta bantu benshi bagikunda gusoma twebwe bwacu gusoma bisigaye bitugoye abana bacu usanga umwanya munini tubahimiriza kuraba amateleviziyo gusumba kuja mu bitabo nikuvuga n'ivyo bitabo hariho ibitabo bimwe n'amasite n'amapaje amwe yigisha ikirundi mugabo usanga abavyeyi tutayazi ubwa mbere na mbere usanga nayo twaba tuyazi ntitubona igituma twohimiriza abana bacu kuja gusoma ivyo bitabo by'ikirundi kandi arivyo byari bikwiye kubafasha kugira ngo bamenye ururimi Reine jewe numva umenga vraiment turakwiye gukubitwa inkoni kukwera apana ndende basi nta kibazo mugabo biri ngombwa birakwiye ko iki kirundi tukivuga sino nitwakiheba nukuri Burundi bwose butoca buta agaciro kubera ko igihugu cose gitegerezwa kugira ururimi rwako nkuko yabivuze umushinga ntari ngaha birakwiye ko kujya abandi kugira ngo ugire droit yo gukora akazi canke bakobrija kwiga ubwo rurimi rwabo uwo mwaka cyangwa amezi ni byiza ko natwe turuha agaciro sino tudosanga Burundi vraiment gatakaye ururimi umva rutagihari kuko urumva nk'uwo kubaza ati wewe urashobora kwandika discours canke lettre novuga gute mu ikete umva mu kirundi umva kuva ushika kujyambere gushika uheza d'abord urumva iyo ni kabaza kuko numva natwebwe nyene ntitubishobora reko abo bana turiko turababonera duhere kuri twebwe hanyuma abana bacu bazokimenya ico kirundi bakunzi bo kukaye murumva neza kwanza ko tubanza kwihera ko twebwe nyene kubera ko ni jambo rimwe ryonyene ntidushaka kuriheza tutavuze mu gifaransa twari twifuje yuko tuvuga ikirundi kuko nico turiko turashaka yuko abana bacu bamenya Madame Reine hari akajambo kanyuma woba warufise ndabashimiye cyane ko mwatwiyumviriye hama kuri deba twaye ko turagira kuri iki kiganiro nifuje ko hogira ikintu gihinduka nubwo natwebwe bikitugoye
gusanga turiko turacishamo ca kirimi ariko twumve ko bikwiriye ko tukikurikiza tukivuga tukigisha abana bacu hama nizera ko bizogira ahantu bigera wa mwana ariko araganiriza n'uwa ruguru umukuza wiwe dufate bagira ibiganiro bihuje apana kumwe umenga ari hirya wundi hino oya byari bikwiye ko baganira bagahuza muri ca kirimi cacu ntivyari bibi ko babimenya ivyo bindi ariko birakwiriye ko dushira ikirundi imbere. Murakoze cyane. Akajambo kanyuma natwe twashaka tubashimire cyane rwose mwe mwaduteze amatwi bakunze ba Permanent Channel TV tubashimire na mwebwe SexyLove mwadutumiye tukaba twako turavuga ikintu gihambaye kandi ikintu c'inkoramutima umuvyeyi wese w'umurundi yarakwiye kumva ko by'ukuri kirarishinga abana bacu n'urunganwe ruzokurikira. Bishoboka ibi biganiro nk'ibi iye byo kumenyekanisha ikirundi gukundisha ikirundi mu bigwize yego turabashimiye hanyuma n'abakunzi bacu tuzegusaba imbabazi ko twaguma tuvuga igifaransa twemwe ko bitugoye tuzogerageza twikosore tuzogerageza natwe turavuga ico kirundi kugira ngo n'abana bacu batufatira akarorero. Ikindi naco ndashaka gusaba twitabira imanza ari zo mu miryango hari amajambo menshi avugwa ikirundi canke ibiteramo vyama vyabaye by'ikirundi tuvyitabire tuzokwiga amajambo menshi dusome ibitabo nkuko bivuze no kuri ama telefone yacu washobora kuja ukandika ku telefone imyibutsa canke amayagwa canke ivyo bitabo mwavuze hari abavyanditse by'ikirundi bidufashe twebwe nk'abavyeyi tunahimirize n'abana bacu kuza barabisoma hama tunabafatire n'umwanya muri no misi hari ukuntu sinzi ko ari ubuzima twovuga ko bugoye usanga tuzinduka mu gitondo twiruka tukadepoza abana bacu ku mashuri twiruka mu buzi tugataha ku mugoroba twasanzaye ntidufatira abana umwanya gasanga niyo ndero dushaka guha abana bacu nta mwanya tukiha sishatse kuvuga babandi co duca mu kabare twanwa imwe zibiri tukaza gutaha saa yine z'ijoro abana bacu bamaze gusinzira. Rero twikosore twebwe ubwacu nk'abavyeyi leta dufashe guhimiriza kuri ururimi rwacu rutozimangana hanyuma duhimirize n'abana bacu gusoma ibyo bitabo no kumviriza iyo migani n'ivyese by'ikirundi. Murakoze cyane ndabashimire cyane gose kubona mwatwitavye Madame Reine na Monsieur Musore twizere yuko ninasaba kubahamagara muzonyitaba ego murakoze cyane bakunzi bo kukaye murumvise neza yuko ihinduka rihera kuri jewe rihera kuri wewe hamari kazoja ku mwana wacu siko tubandanye tubashimira cyane kubona mukurikirana ibiganiro vya Pam Channel TV ni kiganiro kukaye twizere neza yuko ikiganiro cacu kizogira ico kibafashije aho muherereye mubandanye mudukurikirana mugire share like na subscribe kuri Pam Channel TV turabakunda cyane peace and love.